Song shasha yitwa Ntunanirwa. Ya Ntunanirwa. Niyahe message canke ubutumwa bukuru mwe mwashatse kugira ngo mushobore kuvuga? Mu bisanzwe ni song shasha yitwa Ntunanirwa. Naho tuvuga ubukuru bw'Imana ko twasanze atakintu na kimwe gishobora kunanira Imana. Ari gihe abantu baba mu bihe byo kwihebura, iyo ugwaye, iyo ufise ibibazo kanaka, uri mu bukene kanaka. Ariko twazanye message canke ubutumwa ihumure tubwira abantu canke tubibutsa natwe twongera twiyibutsa ko Imana atakintu na kimwe gishobora kuyinanira. Sifa Voice Ministries ni umugwi ugizwe n'abaririmbyi turi mu mashengero atandukanye. Ari amashengero atandukanye ariko twese twahuriye hamwe duhujwe n'igikorwa kimwe gusa cyo guhimbaza no gutazira Imana dukoresheje ingabire zitandukanye Imana yaduhaye. Ego. Yes, bakunzi ba Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuririmbyi mpimbazamana. Ndakora mu kijambo zina bitwa Amahoro cyane, amazina ni Nzoshima Peniel, nkaba ndi mu mugwi wa SIFA Voice, ndi umwe mu bagize uwo mugwi kandi nkaba ndi no mu bawurongoye. SIFA Voice yatanguye ryari? SIFA Voice yatanguye mu mwaka wa 2006. Mu mwaka wa 2006 mu kwezi kwa 11 niho igikorwa cha SIFA Voice cyatanguye. Uyu munsi turi muri 2023. Bimeze gute muri rusange? Ibintu bimeze neza, donc kuva dutangura gushika aho tugeze no munsi hari byagiye bihinduka cyane. Twatanguye turi bato turi abana, no munsi turi abantu bakuze dufise ingo. Donc turashima Imana, ibintu bimeze neza cyane. Mufite song shasha yitwa Ntunanirwa. Ya Ntunanirwa. Niyahe message canke ubutumwa bukuru mwe mwashatse kugira ngo mushobore kuvuga? Mu bisanzwe ni song shasha yitwa Ntunanirwa. Naho tuvuga ubukuru bw'Imana ko twasanze atakintu na kimwe gishobora kunanira Imana. Ari gihe abantu baba mu bihe byo kwihebura, iyo ugwaye, iyo ufise ibibazo kanaka, uri mu bukene kanaka. Ariko twazanye message canke ubutumwa bw'ihumure tubwira abantu canke tubibutsa natwe twongera twiyibutsa ko Imana atakintu na kimwe gishobora kuyinanira. Ego. Uravye music gospel mpimbazamana ya 2006-2007 mukibikora nuno munsi muracabikora. Niya image canke quality video canke audio mubona bifite itandukanyirizo uravye? Itandukaniro rirahari kuko uko imisi igenda niko ibintu bigenda bihinduka. Technology gumihinduka tugitangura wasanga dukoresha uburyo bubayabaye ibintu bitaratera imbere cyane ariko no musi ugiye kura ibintu byarateye imbere. Amakamera y'ijya myaka ya 2006 2010 zitandukanye cyane n'izuno musi. Ego urumva qualité yagiye iriyongera cyane gusumba. SIFA Voice tuyitege gute? Ibintu birahari, igikorwa kirahari muri no minsi turiko turakora cyane. Ubu no munsi dusohoye Ntunanirwa. Mu minsi mike turasohora n'izindi ndirimbo kuko turiko turandika kandi turi muri studio. Hari indirimbo nyinshi turiko turakora kandi twifuza ko zisohokana n'ama image yazo. Ego. Hari tuntu twigeze kubashikira mu mugwi kera twari tubabaje canke twiza bo wibuka? Byinshi birahari, hari byabaye byinshi ko kuva 2006 gushika uno munsi hari ibintu bigenda biraba. Hari abo twatanguranye umugwi abo ugasanga uno munsi ntitukiri kumwe kubera imvo z'ubuzima bagiye mu bundi buzima, bamwe bari mu gihugu abandi bari hanze y'igihugu. Abo rero sasa iyo mutanguranye n'abantu hama ikindi gihe ugasanga ntimuri kumwe ako karababaza nk'aba bagisigaye bariko barakora hariho gucika intege rimwe na rimwe kubera kabo tuba twatanguranye batakihari. Hari ibindi nabyo usanga kubura uburyo bwo gukora ibikorwa twifuza gukora aho hari kera. Niho nshaka gushikako. Byari bimeze gute? Kera twese twari abanyeshuri basanga icurondera cyose ugisaba umuvyeyi ugasanga ntibyoroshe kuronka amafaranga yo kuja muri studio, ntibyoroshe kuronka amafaranga yo kuja gukora ama video canke gukora ama event mu muntu abashaka gukora. Ego urumva ariko no munsi Imana yarateye iteka ibintu bimeze neza. Ego cyane. Ariyo ico wishimira nk'umugwi canke president? Ego cyane, bwa mbere ndishimira abo turiko turakorana igikorwa kuko twese dufise umutima umwe wo kugikunda no kugikorera. Umuntu agatanga umwanya wiwe, agatanga amafaranga yiwe ndetse no kubisengera cyane kugira ngo Imana ishishikare kudukoresha igikorwa yadushiriyeho.
umva icyo nico kwishimira abo tuba turiko turakorana. No munsi nkishimira ko dushobora kuronka karyo ko gusohora indirimbo nk'Ntunanirwa tukayisohora iri kumwe n'ama-image yayo kandi bikaba bimeze neza abantu bakakira ikintu kimeze neza cyane. Igihe cyari kirekire muragarutse uno munsi Ntunanirwa tubitege mu mezi abiri canke tuzosubira nk'ikindi gihe nk'iki. Imana ibidufashije mu mezi abiri turashobora gukora ikindi gikorwa kikaja hanze kikagaragara ndetse uyu mwaka ugahera hari ibikorwa bishasha bishika kuri 4-5 bishoboye kugaragara kuko turiko turakora cyane dukoresha ingufu nyinshi cyane. Ariyo Sifa Voice twavuga ko yegukiye ku masengero canke bimeze gute muri rusange? Sifa Voice misanzwe n'umugwi ugizwe n'abaririmbyi turi mu mashengero atandukanye. Hari amashengero atandukanye ariko twese twahuriye hamwe duhujwe n'igikorwa kimwe gusa cyo guhimbaza no gutazira Imana dukoresheje ingabire zitandukanye Imana yaduhaye. Ego ni cyo ikintu nk'impanuro kandi uri umuntu wa kera wabwira abaririmbyi muri rusange barimba indirimbo mpimbazamana. Nukwibutsanya igikorwa dukora ni igikorwa cy'Imana si igikorwa cyacu dutanga ubutumwa tugatanga ubutumwa bw'ihumure kugira ngo abantu bumve icyo Imana ishaka ku buzima bwabo. Rero numva icyo gikorwa twoshishikara kugikora tukagikora mu bwizigigwa twisunga Imana twumva icyo Imana itubwira kugira ngo ubutumwa bwayo bushishikare gushikira benshi bashoboka. Yego cyane. Abakunzi b'umugwi wa Sifa Voice abakunzi b'umugwi wa Sifa Voice turabatumira cyane hari ibikorwa bishasha nuko twamaze kuvuga cya mbere Ntunanirwa baje kuri YouTube channel yacu Sifa Voice Ministries ego Facebook following kugira ngo bashishikare kubona ibikorwa byacu uko dushishikara kugenda turabishira ko ku mwanya ku mwanya.